ndabaramukije mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro iyo menya nk'abandi Apotre Nduwimana Joseph asanzwe aremesha ikiganiro iyo menya kandi nkabasanzwe ndongo ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Mwebwe rero abari mu gihugu hagati mu gihugu cy'u Burundi, abari hirya no hino mu bindi bihugu muriko muradukurikirana kuri YouTube, kuri Facebook, twagomba tubamenyeshe yuko uyu munsi turi mu mashimwe. Hariho kumbure abigeze kudukurikirana ku ntahe twagiye dushinga, turi mu bihe bitoroshe hamwe n'umufasha wanje, ibihe by'intambara, ibihe by'amageragezwa, ibihe byo guca mu bihumenga wari umuriro, ibihumenga twari mu bihe by'amazi by'ikiyaga, twacitse intege turi mu rugamba rukomeye, ariko uyu munsi hari amashimwe. Tubibutse rero ko mwebwe mwese abashishikara kudukurikirana ko by'ukuri Imana yo mu ijuru yatugiriye neza. Reka rero imbere yuko tubandanya tuganira na mwebwe muriko muradukurikirana, twagomba tuhe kaze sheri wanje kugira ngo ashobore kubaramutsa, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, tubabwire icyatumye uyu munsi twitegura gushima Imana ku bitangaza n'ibimenyetso Imana yakoze. Kaze ubaramutse kandi wivuge. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, nitwa Ntirampeba Rene. Nuko murakoze abariko baradukurikirana, imbere yuko tugira ico tuvuga canke tuganira, nagomba ndabahamagarire mwese ko dukurikirana ijambo ry'Imana. Reka dusome rero ijambo ry'Imana, dusoma hariya mu gitabo ca Yakobo igice cyaho ca mbere, turasoma umurongo waho wa 12, turasoma mu izina rya Yesu. Hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Imana nishimwe cyane. Dusubiye inyuma rero abakunzi b'ikiganiro iyo menya, iri jambo ryitwa iyo menya ryanjemwo ni jambo ryanjemwo, ndibaza ati mbega iyo menya bisigura iki? Iyo turiko turavuga iyo menya ushobora kudatahura mbega iri jambo iyo menya. Iyo menya ni jambo riza inyuma yo kwicuza. Iyo menya ni jambo riza inyuma yo kugwa mu rudubi. Iyo menya ni jambo riza inyuma yo guhomba. Iyo menya ni jambo riza inyuma yo gutakaza ibintu kanaka, umugisha, amasezerano, agaciro, amahoro, cyubahiro wari ufise, ivyo byose wari usanzwe ufise. Nukubera iki iri jambo nafashe umwanya cyane wo kwibaza iyo menya? Abantu benshi baza kwibaza ngo iyo nza kumenya imbere y'igihe sinari gukora ibi bintu. Kandi ndabibutse ko iyo menya ntaco bikiza. Iyo menya, iyo ugeze ngo iyo menya, ibintu biba byapfuye, ibintu biba byabaye bibi, nta kintu na kimwe uba ugishobora gukiza. Rero iri jambo nagiyumviye kubera iki? Kubera ukwicuza k'umusheri wanje, kubera hageze igihe amaze kumenya ivyo yakoze ko bidahimbaye, abona umwanya twatakaje, tutubaka urugo, tudatera imbere, aho kubandanya dusambura, aho kubandanya twonona ibintu bitandukanye, aza kwicuza ngo iyo menya sinari kumvira abantu. Rero hano twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa abihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kurama bazohabwa igitsibo cy'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Imana nihabwa icubahiro. Numva nezerewe cyane. Kwihangana kwanshikije mu bihe ndimwo uyu munsi. Iki gihe nsubiye inyuma gato, ndabibutse ko hariho kumbura ababonye iyi ntahe uyu mwanya batarayimenya neza, ariko ushobora kuja kuri YouTube, twari twarasizeho igice cya mbere cy'ubuzima twaciyeho, c'intambara ikomeye, hanyuma dushireho n'igice cya kabiri. Iki nibaza ko ari igice kigira gatatu cyo gushima Imana mu bihe twabayemo. Ibihe twabayemo rero bikomeye cyane, twabaye mu bihe byo kutumvikana na madamu wanje bivuye ku bantu, tuja mu bihe byo guteranywa na madamu wanje bivuye ku bantu, tuja mu bihe byo kwitwa ko wari nk'umuriro twaciyemo, kuko jewe ubwanje amageragezwa naciye mu mageragezwa aremereye,
atari umuntu uwo ari we wese adafashijwe n'ibintu nza kuvuga bisigura icya mbere gusenga, ukugira kabiri kwihangana, usenga cyane, gusenga cyane. Ibihe naciyemo nabifashijwemo no gusenga cyane. Inyuma yo gusenga hari ukwishurwa n'Imana, inyuma yo gusenga hari uguhindurirwa ibihe. Kandi nsanzwe mfise n'ikindi kiganiro cyiza cyane nkunda kivuga ngo ugusenga guhindura ibintu. Imana ishimwe cyane. Rero uko gusenga kwatumye nihangana, uko gusenga kwatumye ibintu bihinduka. Madamu wanje nk'uko bisanzwe biri, hamwe no gusenga naramusengeye cyane, kandi madamu wanje naramukunda cyane. Cyatuma ndamukunda, namukunze mu gihe kitoroshe. Kuva dukundana nawe twaciye mu bihe bitoroshe, mu bihe by'ubukene. Kunkunda kwiwe konyene kugira nkunde, nari umukene akomeye cyane, umukene mubi wo kwitapi wo hasi, umukene atagira izina, atagira n'ingene asa. Hanyuma iwabo nabo barabakire, bamfise inka, bafise amatongo akomeye cyane. Hanyuma arankunda ndi umukene. Ivyo bituma nanje ndamukunda. Hagera igihe rero shetani adutera tuja mu mageragezwa agira kabiri yuko abantu batugerageje mu rubano rwacu tumaze kubana. Amageragezwa yacu yatanguye ahantu henshi, yatanguriye mu muryango iwabo, ntibamwemerera ko dushobora kubana, ariko Imana iradufasha turatinda turabana. Ankunda ata kintu mfise, akunda umutima wanje, hanyuma inyuma yaho birakunda turabana. Dutanguye kubana rero twamaranye igihe gito cyane, gito nk'amezi nk'atatu, duca dutegwa n'indwara zikomeye. We niwe yatewe n'indwara, aragwara, baramuroga kugera no kurugera b'umusazi, arasara, ariruka mw'ibarabara kugera ku rugero ati impuzu. Hanyuma ndamukunda, ndaharura ko yankunze nanjye ataco mfise. Abantu baraza barambwira ati muhebe, yabaye umusazi, uzorondera uwundi. Numva ntomuheba, ndavye ingene yankunze ataco ndi. Ndavuga ati rujya kundo yankunze nanjye nzogwihanganira. Ndamwihanganira amezi 7 mbana n'umusazi, turi babiri aboshe ku nkingi. Ivyo ndamwihangana. Shetani ni umuntu mubi cyane. Naribagije ukuntu namwihanganiye ari umusazi, ariko ndabwirwa amajambo menshi, ndamukunda, ndamwihanganira. Inyuma yaho nawe agera ku rugero ategwa n'amajambo, atewe n'amajambo. Amajambo rero bashoboye kumubwira nawe atuma atihangana, bimutera kutankunda, kutenyemera, ahubwo bimutera kumfatira ingingo zirasanzwe. Nico gituma navuze ngo kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Twageze mu bihe rero mu gice kigira kabiri, ico kinaye cy'ubusazi sinza kugivuga ko umwanya munini cyane, ariko cankoreye ikintu ciza, cyampaye kwihana. Kuko ico gihe sinari bwakizwe, sinari bwamenye Imana. Gusara kwiwe kwanyinjije mu Mana, hanyuma ndakizwa. Inyuma yo gukizwa arakira. Amaze gukira dutangura ibikorwa, ubuzima busanzwe. Rero ico gihe inyuma yaho niho haje rero ibitero bikomeye. Twaraciye mu bindi bitero bigira kabiri by'ubukene, turi kumwe turakenana, turihangana, tukaburara, tukabwirirwa, tukabura ibyo kurya, tukihangana. Ariko mw'ubwo bukene nyene haca haza abantu ba hafi yiwe, abantu b'inshuti, abantu b'ababanyi, abo basengana, abo twasengana, baramunteranya ko biteye ubwoba, baramunteranya ko biteye ubwoba, kugeza ku rugero ariho ngomba gushika kugira ngo tuvugane. Twari twaranahavuganye, ariko agera ku rugero rero ahinduka, arahinduka, araba nk'intare y'ingore. Nizo numvise ngo intare z'ingore zikara kandi zikaba kabisa, zikaba nabi cyane. Araba nk'inzoka, imvuvyi y'incakwazi, niyo kumbure nza mbona iguruka, abayibonye iraguruka mu buryo bukomeye cyane. Ndamurondera aho namubonye ndamubura, ata mpamvu nimwe, ntamukubita, ntamutuka, ntamwanka, nta kintu na kimwe. Ubuzima bwanje bwose turamaranye imyaka irenga nka 30, hafi n'itanu. Nta n'ikinuma, nta n'amate, nta n'ikofe, nta no kuvumana. Ariko baraza bamubwira amajambo, niho naronkeye iri jambo rivuga ngo iyo menya. Imana ishimwe cyane. Kandi niho naronkeye amajambo, ariho nadufatira ijambo rivuga ngo kwihangana. Umuntu niyihangana, yo Imana ishimwe, hahiga uwihangana.
ibimugerageza, niyamara kubinesha, niyamara kurama, azohabwa igitsibo. Nta muntu n'umwe yoronka igitsibo atihangana ibimugerageza. Jewe rero ndi mu bantu bashoboye kwihangana, ndi mu bantu banesheje urugamba, ndi mu bantu bavuze ati ntibibaho. Uyu mudamu wanje ndamukunda, yaranyiguze nawe arankunda, abandi bose bamuhevye, abandi bose bariko baramuresha, jewe arankunda. Ndavuga ati ko yampisemo akancagura mu bihe nari umukene, nanje nzomwihanganira, nanje nzomugwako, nanje nzomurambararako. Turagera mu bihe rero by'ukuri bitasanzwe, ariko shetani ni umwasi w'ivyiza. Ariko naho shetani yobaho, Imana niyagutera iteka ukagira ukwihangana, ukagira ugusenga, bizogushikana kure. Rero ubwo buzima twabubayemwo, akagera igihe akanyugarana. Nagiye mu bikorwa by'Imana, naza mu gatondo, nasa nko ku mugoroba, nashika 6 canke saa moya, nkasanga yasize ku miryango yugaye, yatetse, natanze rasiyo, yariye, yafunguye, amasahani yogeje, agaca kubitako n'imiryango. Abariko muradukurikirana birateye ubwoba. Iyumvire nawe, uri umugabo watanze rasiyo, wasumye, ugaba mu bikorwa bitandukanye, wagira urataha, uzi kugiye gutaha, ugasanga umuntu yabaye inzoka y'incagwatsi, yariye, yabaye imvuvyi, yabaye isato, yabaye nk'igikoko. Ukibaza ibyabaye, ukibaza ingene byagenze, bikagusiga. Naraza nkasanga yugaye, nkadodora, ntanyugururire. Nashika saa moya akanyugurura nka saa 6 y'ijoro, nashika saa 2 akanyugurura nka saa 8. Yanyugurura nkaca nshikira muri salo, akacambwira ngo wari hehe. Ntibaze ibi byabaye nibiki. Ariko Imana idufashe kwihangana, bifise umumaro. Uragomba kuba ku rugo, urakwiye kwihangana, uragomba gushika kure kugira ngo ibyawe ntibiparangane, ngo abantu bagutwenge canke ngo abantu babone ko by'ukuri umenga ntacumaze ntacurico. Urakwiye kwihangana. Yakobo aravuga ngo hahigwa, haleluya, abihanganira ibibageza, kandi ngo abo abihanganira ibibagerageza, abo nibamara kurama, haleluya, ngo bazohabwa igitsibo c'ubugingo. Imana yasezeraniye abayikunda. Imana ishimwe. Nkirarira ngaho muri saro, ahandi naho ngiriwe amahigwa kugurwa nkaja mu cumba, aho nabangiriwe amahigwa. Hani igihe imvura yabiri kiragwa, iyi nzu ari yubatse. Ibi byavuye he? Aka nagasuzuguro kangana bigenda gute kweli? Nkitaza nkumva ijwi riraje. Imana iguhe kuza wibaza amajwi yose aza mu mutima w'umuntu, samajwi meza. Koko urashobora kumvira amajwi ugasesa ubufu, urashobora kumvira amajwi ukisamburirako, urashobora kumvira amajwi ugasanga ibara riraguye. Ijwi ryaraza ati uru rugi siwe warusize, iyi nzu si wayubatse, akagaye nkaka atoya kwera. Nkitaza nkumva nogomba kurukubita nkaja inyuma, nkafora umugeraho no kubise ku rugungo gwitera imbere, hajya ngurutse ngo nikubite ku mugere, nkazamva ngo yo ngurananiwe. Mbejo mu gatondo kuri umukozi w'Imana muzobabwira ko wihanganiye iki, ko ari mu gisagara bavyumva urugi rwikubise hasi, cyangwa abasanga rwamenaguritse rusenyutse, baca bavunduruka ko muri mu gigwati mu gisagara, baza kuvuga gute. Taho nkaca numva ndatsinzwe, nkaca nibaza ati kuwa Mungu nzovuga ubutumwa bwitwa gute mu gisagara. Mbega ko abantu baca bambona ibyo ndimo n'ibyo nakoze, bazobona ko nihanganira ibiki. Nkaca nibuka ijambo rivuga ngo hahigwa wihanganira imugerageza. Nca nizera ko inyuma yo kwihangana hariho kugirirwa neza n'Imana. Yakobo aravuga ngo ubazokwihangana bazohabwa igitsibo cy'ubugingo. Kandi ico ngo ni Imana yasezeranye. No kuvuga ngo abihangana barafise igitsibo basezeraniwe n'Imana, kandi abo bazokironka. Nshuti mukundwa rero, uri kuraca mu mageragezwa, mwene data mukozi w'Imana nkanje, musenzi, muririmbyi, uri kuraca mu mageragezwa nkaya, wibuke ko shetani ahari. Ko ndabizi ibyabaye kuri jewe bitegerezwa no kuba ku batari bake. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli bitubera akarorero. Ndo natwe ibihe turiko turacamwo, kuko ndabizi ko shetani yari yateye jewe, ntiyarekeye aho, nuba ari ku gikorwa arabandanya, ariko arasambura ingo nyinshi cyane. Kandi ingo nyinshi ziriko zirasambuka zibura kwihangana, ingo nyinshi ziriko zirasambuka habuze guca bugufi. Jewe naraciye bugufi. Hari amajambo yanejereje cyane.
aravuga ngo ari hariya mu ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu ntiyiyumviye kumira ku bumana bwiwe ko ari ikintu cyo kumirako, ngo ariko yaraciye bugufi arihangana araganduka, ntiyabona ko kumira ku bumana ari ikintu cyo kumirako, kandi ngo guca bugufi kwiwe kwamuhaye izina risumba ayandi mazina yose. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rero Imana yangiriye neza cyane, haragera mu bihe bidasanzwe. Imbere y'uko navuga ibintu byinshi cyane, reka nawe tubanze tumuhe akanya kugira ngo ashobore kuvugana natwe, abanze avugane natwe. Hariho ibibazo numva umenga mpava ndamubaza, ariko kandi ikibazo cya mbere nibaza numva nomuherako. Mbega ko turi mu kiganiro sheri wanje citwa iyo menye, hari igihe uza wibaza ko hari imyanya watakaje bitewe n'abantu. Mbega urashobora kutubwira bimwe mu bantu bakubwira kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye ingene bakwiye kwirinda abantu? Mbega ico ni ikibazo kimwe nza kukubaza, ariko kandi mbere yuko ndakubaza ngomba mbanze mvugane nawe. Mbega mu iki gihe cy'amashimwe urashima Imana ko jewe nabaye umuhizi nkagwana intambara nkayinesha? Iyo ntaza kuyinesha ubu uri hehe? Urugo ruba rwarasambutse, abana baba barasanza, ubu ibyo urimwo ntabyo mbanza, nanje ibyo ndimwo simba ndabizi. Urashima Imana? Hoho uranshimira ko nabaye umugabo mwiza nkashobora kuyihanganira ingorane zose shetani yaguteje biguciyeko. Nuko reka rero tumuhe kaze sheri wanje. Nawe iki gihe turavuga sheri, kera nta basheri ntitwavuga iby'abasheri, twavuga nta by'urukundo byabamwo. Kurumva nta muntu wacu kugaburira, nta muntu yo kunyagiza mu mvura uri mu nzu yawe ngo mwite umusheri, urumva nta rukundo rwarimo. Ariko ubu inyuma y'ibihe turimwo mu mashimwe turitana abasheri, kandi niko biri. Reka tumuhe kaze. Twavuze byinshi, kumbura arafise nawe ibibogaboga mu mutima ashobora kwishura ku bijanye n'ibi bintu bibiri ndamubajije. Mbega uwo mwanya wumva ushima Imana ko nashoboye kuyangana ivyo bintu? Mbega urashobora kunshimira? Ndagushimira ubwa mbere ko ejo bundi imbere y'ishengero, imbere y'amakamera washoboye guca bugufi, mbere wakoze n'igikorwa cantangaje, uraryama hasi urasaba Imana imbabazi, urasaba Imana ishengero. Jeho nari narakugira imbabazi kuva kera cyane. Rero ubu naho reka tuguha akanya ubwire abariko baradukurikirana bari hirya no hino, kumbure ku mbuga, abandi zirara ziraka, abandi zirara zirafumbamwo imyotsi, bageze mu bihe nk'ibyo twarimo. Hari icyo ushobora kubabwira? Hari icyo wobabuza? Hari icyo wobatekerera? Ariko kandi nturagera no kubatekerera, banza ubashingira intare y'ubuzima bwawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Ndanezerewe cyane nkuko turi mu mashimwe dushima Imana ku byo twaciyemwo mu gihe twubakanye na sheri wanje. Ndashima Imana mu ntahe zose ko yanyihanganiye, akihanganira amageragezwa. Ni bake bihangana, cyangwa n'abagabo bake bihanganira amageragezwa, bageragezwa gatoya bagaca bata urugo, bakaruhunga, bagatabana. Ariko ndashima Imana kandi nongera nshimira sheri wanje kubwo yanyihanganiye, akihanganira amageragezwa, jewe akanyihanganira akazonshikana mu ijuru. Nico kintu ca mbere mbanje kumushimira, nongera nshimira n'Imana yamushoboje kugira ngo anyihanganire mu bigeragezo byose namugerageje, kuko ntibyari byoroshe kunyihanganira, ariko yaranyihanganiye anesha amageragezwa yose. Ubu rero turi mu mashimwe, dufise umunezero. Imana imuhezagire, imuhezagire cyane, ndetse izomuhe n'iherezo ryiza, kuko yarihanganiye ibintu byari bikomeye byari gutuma azorangiza nabi ku bwa jewe narimerewe, sinzi ukuntu noba narimeze. Nibaza ko icyo gihe sinari umuntu,
kuko hari igihe umuntu abona umuntu ariko aragenda cyangwa umuntu yicaye akibaza ko ari umuntu, ariko icyo gihe ndibaza ko je ntari umuntu, shatani yari yaraje iranyinjiramo, ndategwa, ariko sheri wanje cyangwa umushingantahe wanje Imana yamuhaye inkomezi kugira ngo ashobore kwihanganira ibyari muri jewe byose kugira ngo azobineshe azonshikane ku kugororoka. Ndanezerewe rero n'umutima wanje wose. Ubu hari igihe nama nibaza niyo ndahantu nkibaza ati Imana, ubu notaha mwijoro ndumva neza ko noshika neza amahoro kubwo umufasha wanje azoba yaranyihanganiye, kubwo jewe nari kuja mu muriro, kubwo imibereho nari ndamutwara mu rugo, kandi nta bintu birebire cyangwa yandagaje ngo agire gute, yarihanganya bigumiza mu mutima, nta muntu n'umwe yabibwiye, yarihanganya bigumiza mu mutima, abwira Imana yiwe, kandi Imana yiwe yamuhaye kunesha. Ndamushimiye rero imbere y'Imana n'imbere yiwe, Imana imuhezagire cyane. Ikintu cyane no mushimira nuko Imana yozomuha iherezo ryiza, nkuko nabandanije ndabivuga, nukuri Imana izomuha iherezo ryiza, kuko n'abagabo benshi nk'ubu ingo z'ubu iki gihe ziriko zirasambuka, abagabo barata abagore babo, ariko jewe yaranyihanganiye, niyo ndavyibutse ko yanyihanganiye gusa amarira aratemba, kandi nkumva ko umutima wanje unezerewe kubwo yanyihanganiye. N'abantu bake, n'abagabo bake bihangana ibigeragezo namugerageza. Ndibaza ko muri iki gihe ho nk'abagabo byihangana ari bake, ariko byari byiza ko abagabo bari bakwiye kwihanganira amageragezwa mu gihe bariko barageragezwa. Ariko jewe ndashimiye umusheri wanje kubwo yanyihanganiye. Murakoze cyane kuba mwadushimiye kandi mukihangana. Ikiganiro niyo menya, intumbero dufise y'ikiganiro ni ukubwira abantu ko ejo batokwicuza. Iyo menya ni ijambo riza inyuma yo gutakaza amahirwe, kandi intumbero dufise niyo guhanura abantu. Wewe uri mu bantu batewe izo ngorane zose zabaye kubera abantu, uwo tubarira ingorane zashyitse kugira bigere ku rugero ugarariza, utanyumvira, utankunda, habaye iki, byagenze gute? Urumva mu bisanzwe iyo umuntu afise intege nke, mu gusenga ahura n'ibibazo byinshi, byose akabyakira akabona ko ari byiza. Jewe ntabwo ibyo byose noba byaragiye bimbako, nagiye numvira abantu mu buryo bampanura. Hari abaguhanura byiza n'abaguhanura bibi, ariko kubwo kudasenga no kutamenya ibyo bambarira byose nibyo nemera. Barampanura bakambwira mu majambo ico gihe, kuko twari dufise ibibazo byinshi. Nibaza ko izo ntahe zimwe twagiye tuzishamo, ubu turi mu mashimwe. Naciye mu bibazo by'ubukene, mubaza kunyereka yuko ntakwiye kubana na sheri wanje, baza bitwajije ubukene, bakaza bitwaje ko ataba muhira, kandi mu gihe yari yatanze umuhamagaro ntivyari gukunda ko ashobora kuba muhira. Jewe kubwa za ntege nke zari muri jewe, baranganira ati rero shaho, wewe uracari muto, umugabo wawe gute ashobora kugufata gutyo? Urashobora kuronka abandi bagabo, urashobora kubakana n'abandi, kandi nta rasi yaguha. Bakanyereka ibintu byinshi bishobora kuba bica byinjira mu mutima wanje bikambabaza. Nanje kubwo ubutamenya, ubwo ubwenge cyangwa umutima ushobora kwiyumvira ati iki kintu bambariye, nshobore kumenya ijambo nkuramwo ryiza cyangwa ribi, byose narabyakira byose kubwo intege nke zo gusenga. Rero jewe naremera koko ibyo bintu nivyo,
nkabitega amatwi nkabyumviriza. Jewe umufasha wanje atashe nk'uko yibabwiye sinari nzi kumwakira. Ejo bundi naraciyemo iyo ntahe, hari igihe n'ubu niyumvira ndi nk'ahantu ugasanga ndiko ndarira cyane, umutima wanje nkumva ko ufise ubwoba bw'ibyo noba naraciyemo mu nyuma ku butamenya. Rero kutamenya ni ikintu kibi cyane. Ingo nyinshi ziriko zirasambuka ku butamenya. Ku butamenya ni kuvuga ko ikintu cyose bakubwiye ubona ari ukuri. Kandi abantu rero bose siko bashaka ko abantu bubakana. Umwe hari igihe aba yubatse nabi agaca ashaka ko uwundi yubaka nk'uko uwo wundi yubatse. Kubwo rero gutamenya no kutagororoka ngo umuntu yinjire mu masengesho intege nke zihere, aca yakira byose. Nico rero cari gitumye kisamburira urugo. Kutamenya agaciro k'umugabo, kutamenya agaciro k'umugore, kutamenya agaciro, kutamenya yuko ibihe turiko turaba ibihe uburimwo kwejo hazoba hariho ibintu. Ubukene bakweruka ntabwo waruzi yuko Imana izotwishura ngo dushire mu bindi bihe byo kuronka rasiyo, byo kuronka imyambaro wayibuze. Ivyo no kutamenya she. Ego, ukutamenya. Je naragenze gusa. Naragenze gusa, ndabura ico nifuka, ndabura ico nambara, nkirirwa muhira indwi gahera zibiri. Ico gihe rero hoho banambariye narabona ko ari ukuri kose. Sinashobora noneho kumwubaha kwaba kure. Nabona ko atakintu na kimwe ashobora kuba mariye. Barambwira ati ntaca mariye, mu mutima ati ego ntaca mariye. Kandi sinashobora kubona ndiko ndababwira amajambo menshi, ariko mu mutima wanje naba ndiko ndakira ko ibyo bariko barambwira ari ukuri, bitewe nuko nari imeze. Rero hari igihe ijambo riza rivuye ku bantu bitewe nuko uri naho uri ryagushikira ugaca ubona ko ari ukuri kandi atari ukuri. Hama hatabaye Imana urugo ruba rusambutse. Jesheri wanje n'ukuri kweri je naramufashe nabi, ni nukuri hamwe nibaza ko n'Imana itazomparira, sinibaza ko Imana izomparira mu buryo menye cyangwa ntahuye ko ese iyo narindi nari hehe. Naribaje ndagara ubwenge ndibaza nari hehe. Urumva sinariho, urumva nari kwa Shatani. Ni hamwe rero ubona umugore ashobora gupfa akapfa akava mu mubiri. Iyo avuye mu mubiri rero hari ikintu aza kubazwa ku Mana. Eske twakoze iki? Twakoze iki? Habaye iki? Mu rugo rero iyo utakoze ngo ukore nk'ibyangombwa bitegetse ufate neza umugabo, umubahe, nawe akubahe, mwubahane. Rero twebwe abagore icyo dukora no kubaha, tukubaha abagabo bacu. Ariko ico gihe jewe niyo nari gupfa nibaza ko nimba sinzi ko Shatani yari no kunyakira, ntashobora kubona ko ivyo ndiko noba naramukoreye ko by'ukuri ku Mana nshobora kubabarirwa. Ariko jo bundi narabisubiyemwo, arabizi, ndavuga ati by'ukuri warambabariye. Aravuga imbere y'Imana n'amahanga yose ati yarambabariye. Umutima wanje numva uranezerewe, naho nari kurara ubusa numvise umutima wanje unezerewe cyane byonyene. Rero ndamushimiye kubwo yanyihanganiye. Imana imuhe umugisha sheri wanje, ubu ndamwita sheri wanje. Ubu twatanguye ibintu bishasha, ibyo tutabayemo byose. Ubu twatanguye ibintu bishasha, ubu turi muri bishasha. Yesu amuhezagire. Inyuma yo kunesha haca haza ibintu bishasha. Kubashoboye kuba bafatiye intahe hafi, nk'uko duciye mu ncamake turi mu bihe by'amashimwe, kuko urugo rwacu ubu ni paradizo. Urugo rwacu ni nk'urw'abamarayika, urugo rwacu ni nk'urw'abageni bakitwaranye uwo munsi. Turumvikana, turahuza, ibintu byose tubifata kumwe. Ariko ndababwire yuko twaciye mu bihe bitoroshe, mu bihe byo gusukwa kw'amazi, nteruye amazi ngiye muri dusha akaca yansukako, ibihe byo kurara muri chambre iyo twari turayemwo, naza ngeze muri salo akaca nyugarira muri salo nkaguma. Ibihe by'ukuri by'ingorane, urabyumva. Turamaze ibihe bitari bito, ibihe binini cyane gose, ibihe ntosigura uko byanganye, ndarubusa, ndabwirirwa,
ndarana n'abana. Urumva ko yari inyigisho mbi turiko turigisha abana, ariko jewe nari naramenye Imana. Intumbero yanjye navuga ati by'ukuri ndavye ko twatanguye dukundana tugatangura dusenga, nzogwana intambara gushika ndamukuye mu biharimo, nzogwana intambara gushika ndamukuye mu bihe Shetani yamusizemo. Ko naratahuye ko shira nkunda, kuko yarankunze ata kintu mfise. Ndavuga ati naho ageze ahantu atanyumvira, atanyubaha, atagamburuka, siwe, ni Shetani yamwinjiye imutera ingorane zikomeye cyane zituma ata kintu na kimwe akimarira. Ndavuga ati nzogwana n'impemu iri muri we mbi ya Shetani gushika itsinzwe, sheri wanje acaba mwiza. Ibyo navuze rero nibyo byabaye. Shetani amaze gutsindwa, ubu ameze neza cyane. Ndibuka umunsi umwe ateke yagiye ata kintu na kimwe namuvugishije kugira ngo ankoze isoni, amara amaze cyane, aratekera ibintu byose, aragenda no mwibarabara, aragenda. Ndamwirukako, ndavuga uroye byagenze gute? Gushika igihe nafukamye mwibarabara ndamubwira ati ndakwinginze usubire mu rugo. Habaye iki? Nta na kimwe ngo mugabo ndagenda. None ujanwa ni Shetani arashobora guhaguruka kugira ahagarike Imana, ahagarika ingabire y'Imana iri muri wowe. Shetani arahaguruka kugira ngo, mu bisanzwe Shetani azagira plan. Igihe uba ufise iyerekwa riri muri wewe, igihe ufise umuhamagaro muri wewe, igihe uba ufise iyo wifuza gushika, Shetani arakugwanya. Narabonye rero agwanye igikorwa kugira ngo kiburizwemo, kuko iyo nsomye ijambo ry'Imana ndabona abatari bake ingene bagwanijwe. Ndabona Yesu ingene yagwanijwe ariko avuka agwanywa mu buryo buhambaye na Herode gushikaho yagombye kumwica mu ivuka. Mariya arahungana Yesu agomba kumwica, arahunga pe, kuko Herode yari yamenye neza ko havutse umuntu w'umwami. None rero ndabibutse kandi na Mose, ivuka ryiwe ko ryabaye ivuka ridasanzwe, yaragwanijwe kugera ku rukomeye. Farao aramurondera kugira ngo apfe mu ivuka. Ayo n'amakuru kumbure muzi. Rero nawe nimba ufise ingabire, Shetani azoyigwanya. Nimba ufise umugisha, akarorero ni wakundana n'umudamu bikagenda neza, umenye ngo Shetani arahagurutse uwo mwanya nyene. Ni wadandaza ukaronka udufaranga, umenye ngo Shetani arahagurutse. Ni waronka akazi, umenye ngo Shetani arahagurutse. Ni waronka uduhuzu wambara, mugashaza na madamu mukayaga mwumvikana, Shetani azohaguruka. Azohaguruka ce mu bagenzi, azohaguruka ce mu nshuti, azohaguruka ce mu babanyi, azohaguruka ce no mu ishengero, azohaguruka cyane ari hose kugira ngo bikunde yonone imibano yanyu. Rero ndashima Imana ko yamfashije. Ikindi kintu gikomeye nagomba guhanura abantu no kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi utavuze ngo ndagayitse. Jewe sinaravye ko ndi umugabo, mugihe yasuka kwa amazi naramwihanganira sinamukubita, mugihe yanyugarana naramwihanganira nkicisha bugufi, kandi ntiyarazi gusaba imbabazi. Nararengana ko yanyirije ubusa, ko yandaje ubusa, nkamwigisha gusaba imbabazi. Nkishira ko amakosa yose yaba yakoze nkayishirako, nkamusaba imbabazi, kandi ntanyishure, ntamvugishe. Nkavuga ati mbabarira ko natevye, naho nabanzi yuko by'ukuri atangorane mfitaniye nawe zikose, ariko yacambarira ngo ntiyavuga. Ariko nkavuga ati mbabarira natevye, ngirira imbabazi, ntanyishure. Aho se nariko ndamwigisha ndabingene yoca bugufi nawe atahure ko ari amakosa yangiriye kugira ngo asabe imbabazi. Ibyamugeje ku rugero, yahuye n'ibintu bikomeye. Narasenze Imana iminsi myinshi, haragira mbere n'urugero arota indoto inzamba yavuze, ishengero riraduga, nanjye abona naduze, abona ari mu muriro. Ibyo ntibyamuteye gusaba imbabazi. Icyamucishije bugufi ni ugusenga. Ugusenga kwahamagaye marayika araza aramusanga aho yicaye, aharyamye ku gitanda. Marayika aramubwira ati ubu rero nje kukubwira ngo warababaje umukozi wanjye, yarakwihanganiye, yarakwigishije, nta kintu atakoze, ariko kubera utigeze wumva ibyo yakwihanganiye ko byose, ndaje ndamutwara ndamujana mu ijuru, ariko wowe nta juru uzobona. Urahitamo guca bugufi wihane cyane utihanye. Ndajyana umukozi wawe. Nibyo byamuteye kwihana. Abonye marayika aramusanga, sinzi ko yibonye mu ndoto, sinzi uko byagenze, ariko yaraje avugana nawe, biricarana. Hanyuma haragira ku rugero rero yemera ati ndabyemeye.
iyo narindi cyari tugeze muri icyo gice cyo kumusubiza inyuma kugira ngo yemere gusubira inyuma mfukamye mu ibarabara n'imizigo afise, yampaye kondisiyo ngo kondisiyo y'ahantu turaja mu ivugabutumwa n'ibindi bikorwa gukora, sizeri uzobe washyitse muhira. Ntibyakunda ko sizeri mba nashyitse muhira, ndabyemera ati ndabyemeye, turataha. Ariko atanindwi irahera nagiye mu bikorwa by'Imana ntahabwiye. Ngeze aho ndavuga ati karabaye noneho. Yari yambwiye ijambo ngo ukarenza ku masezerano usezeranye utahasize hari icyo uzobona. Mbaho nibaza rero ikintu nzobona, azonyica, azogira ntibizoba ibiki. Icyo gihe rero niho naraye imbere y'Imana ndiko ndasenga iryo joro amasaha yanjaye. Yavuga ati nugusiba ndanasije nzoshika ejo muhira. Icyo nzobona ni giki? Natashe mfise ubwoba bwinshi cyane, ariko nsanga marayika yamugendera. Imana data wa twese mw'ijuru ikugendera mu bihurimwo byo gukomanaza umutima. Mwene data uri kurankurikirana, uri umugabo ukomanaza umutima, wigira umuntu rwose ko utoca bugufi. Kuya guca bugufi na Yesu yaraciye bugufi, na je naraciye bugufi, kandi guca bugufi ntaco vyonona turetse gutanga ivyiza. Guca bugufi kwanje kwampaye umugisha, urugo rwanje ruba amahoro. Guca bugufi kwanje kwatumye sheri wanje n'uyu munsi tukiri kumwe. Guca bugufi kwanje gutuma ndi ku maradiyo n'amateleviziyo n'amakamera, mbere ndi kuri YouTube na Facebook n'ahandi ndiko ndashinga intare. Uguca bugufi gushira umuntu hejuru. Abantu rero ibintu bibononye bononywe no gutaca bugufi, bononywe ingo nyinshi ni guca bugufi. Umugabo ntaca bugufi avuga ngo genda umugabo, umugore niwe yagize ikosa, umugore nawe akavuga ngo umugabo niwe yagize ikosa. Umwe ngo ni wewe wantanguye, uwundi ngo nawe ni wewe wantanguye. Hakabura umuntu aca bugufi. Reka nsabe mugabo nkanje ndakubera icyitegererezo. Ca bugufi naho umugore wawe azoba gukoreye ibintu bibi byose, ca bugufi. Reka nsabe mugore uri kurankurikirana, uca bugufi kuko guca bugufi gufise umumaro mwinshi. Ca bugufi wemera amakosa, ca bugufi wihanganira ibyo bintu byose biriko biraba. Ubone ko basi ego by'ukuri watsinzwe canke basi wakoze ibintu bitari byiza, uce bugufi. Kuko guca bugufi guhwamikisha, guca bugufi gutuma umuntu akorana n'Imana, guca bugufi gutuma hari ibintu bihinduka. Iyo umuntu aciye bugufi naho yoba yakubabaje ugaca bugufi, ishavu rirahwama iyo umuntu aciye bugufi. Rero gutaca bugufi kurononya abantu bo mu iki gihe. Ikindi mvuga cononya abantu mu iki gihe mwavyumvise, no kumviriza amajwi y'abantu, kumviriza impanuro z'abantu. Gerageza uhagarike kumviriza impanuro z'abantu. Ushobora kujya mu isoko ukabona umugabo wawe, cyangwa ugaca hirya no hino, cyangwa ukabona ifoto, cyangwa ukabona ka video, cyangwa ukumva audio ngo erega umugabo wawe yari kumwe na naka. Aho rero ukacumva ngo yari kumwe n'umugore kanaka, aho naho ukacumva ngo yari kumwe n'umukobwa kanaka. Aho nyene bikaba bibaye. Uwo mwanya ingorane zikaba ziba. Ubasha gucariya ugasanga umuntu ari kumwe n'uwundi. Mu mwanya mutari karanarengana cyangwa bariko bararamukanya, amakuru akacavuga ngo umugore wawe yari kumwe na naka. Intambara zikaba zibaye. Nta n'ibyaha byabaye, nta n'ingorane zari zisanzwe zihari, no kuramukanya, no kuvugana izerane. Kandi umuntu wese abariwe yicunga ku gatwe kiwe. Hanyuma wihanga. Kubera abantu bumva amajwi y'abantu, ingo zirasambuka. Gerageza ureke kumva inkuru z'abantu, amajwi y'abantu, inama z'abantu, amajambo y'abantu. Ikintu gishobora gutuma urugo rwawe rushikama rukagera kure no kutumvira amajwi y'abantu, no kutumvira inama z'abantu. Kandi ikindi nabonye gikomeye cyamuteje izo ngorane, yagendera mu gakuku, yabana n'abantu. Nibaza ko kumbure bagiye kubivuga, yari afise utugwi, yari afise agakuku agenderamo, yari afise abantu bamana mu tugwi, mu tugurupe. Ibyo rero niho bamwosha, bamubwira ibintu agataha yabimenye, yababaye. Ariko iyo witandukanije n'utugwi, nimba ari abantu mukorana mugakorana ibikorwa biheze ukaca wigendera, nimba ari abantu mugendana, nimba ari abantu kanaka, kumva tatundi tugwi twisakusaku, utugwi two gukoranira mu bubare, utugwi two gukoranira mu magroupe, mu association, mu bintu kanaka, akwamana abantu bakwegana n'abandi. Cyane ugasanga ukweganye n'umuntu nawe yananiwe aca yipfuza kunanirwa. Ndabibutse ko kandi umuntu wese yipfuza kweshi ko abantu badatera imbere nawe nkuko umenga biba byaranze. Ikiganiro ni iyo menya. Imana idufashe iguhe kumenya abo mugendana, iguhe kumenya kukwiye guca bugufi,
iguhe kumenya ko urugo rusambutse atarundi uzobona rwiza. Chance ni ya mbere, niwavana n'uwo muri kumwe bizokugora cyane mwene data. Nagomba iguhe kumenya kwihangana, ko kwihangana inyuma yo kwihangana hariho igitsibo c'umugisha. Rero nariko ndavuga ngo igikurikira kutihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Abagore benshi birabananiye kwihanganira inzara, birabananiye kwihanganira ibihe babamwo, birabananiye kwihangana. Abagabo birabananiye kwihangana ngo bace bugufi basabe imbabazi, bihanganira intambara, bihanganira amajambo. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero iyo umuntu yihanganye aranesha. Ukunesha kwanje kwaduhaye ibintu byiza cyane. Ubu utwibereye nko mu iparadizo y'Imana. Iyo menya ni jambo abantu bakwiye kumenya kwera. Iyi saha hariho abadamu batumviye abagabo bariko bavuga ngo iyo menya, sinumvire babandi. Uyu mwanya hariho abantu benshi usanga abagabo hari ibintu baparanganije. Erega n'abagabo natwe turahendwa n'abandi bagabo. Urya mugabo umugore wawe urabona ingene ameze, urabona ingene yagusuziguye, agaca afata ingingo ubwo nyene bitewe n'utugurupe, akagenda bagati je umugore wanje ni ntagondwa, umugore wanje ntanyumvira, umugore wanje ntanyubaha. Uwundi mwanya akaca amubwira ati uracyamukora iki, abakobwa ntibuzuye, akabamwirukanye. Inyuma y'aho abana basanzaye yahuye n'ikibazo agaca avuga ngo iyo menya abaje sinari kumvira umuntu, iyo menya sinari kumvira wa mugabo baje, ehewe waragubatse. Iyo menya abana banje ntibaba barasanzaye mu rugero. Iyo menya izi nyuma y'ibintu byamaze gupfa, byamaze kononekara. Reka rero ndababwire ndangiza ndamusubiza ijambo akanya gatoyi ko gushimira abariko baradukurikirana, kandi by'ukuri yongera ashimira n'Imana yashoboye kuhaba. Natwe turi mu mashimwe, ikiganiro no gushima. Inyuma yo kusenga cyane hariho umunezero, inyuma yo kwihangana hariho guhabwa igitsibo, inyuma yo guca bugufi hariho gushigwa hejuru, inyuma yo kumenya hariho kugirirwa neza n'Imana. Rero abariko muradukurikirana twese, iki ni igice kigira gatatu cy'amashimwe. Icya mbere twagivuze cy'ingorane, icya kabiri twakivuze cy'ingorane, ariko ubu tugeze ku gice kigira gatatu cy'amashimwe. Urugo rwacu rero rumeze neza cyane, turubatse, dufise abana 11 n'umuzukuru umwe. Imana yabanye natwe itugirira neza ku rugero rwiza cyane, dushishikara kuyikorera no kuyubaha no kuyihesha icyubahiro. Reka imbere yuko ndangiza nsenga nawe tumuhe ijambo, kumbure ashimira Imana data yashoboye kumushikana muri bihe, hanyuma tuce dusenga. Yesu abamugisha. Ndashimiye Imana yadushoboje mu kwihangana. Hariho ijambo ryari ryamfashije mu ntahe ya mbere twatanguriye ko nari narivuze ko urarisoma. Ijambo riri muri Zaburi ya mbere, sinzi ko ribasomera, kandi ni ijambo ryamfashije cyane. Niyo noba ngire nsubire gusubira kumva shatani iri kiranzanira amajwi, iryo jambo candagibuka. Nkumva iryo jambo riranezereye cyane, rivuga ko umuntu ataguye guhagararana n'abacokoranyi, umuntu ataguye kugendana nabo. Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere avuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagararana mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'amazi, cama igihe cyacu, ibibabi byaco ntibyuma, icyo azosaba cyose kizomuberako. Amen. Iryo jambo ryaramfashije cyane. Niyo shatani yo basubiye kunzanira yandi majwi, iryo jambo ncandagibuka ubwo nyene. Ncandagibuka nkumva ko umutima wanje unezerewe, nzokwama umutima wanje umeze nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, bijanye nuko nihanganiye ibigeragezo, kudasubira kwicarana n'abacokoranyi. Mu bisanzwe jewe nagendana n'abacokoranyi, nagendana n'agukuku,
ariko iyo jambo ni ijambo ryamfashije cyane, niyo ndaryibutse ico kintu ntacyo noshobora kumva ko none ntaho coca. Ubu Imana turi mu mashimwe y'Imana ukuntu iriko iradushoboza. Yavuze ku gihe nyene cyo twabona inzamba yavuze, icyo gihe inzamba nabona yavuze ariko n'ubundi sinahinduka. Nico gituma urashobora no kumva ijambo ry'Imana kandi wagiye mu gusenga ugataha utihanye ukabifata ibisanzwe. Urashoboye no kumva ubutumwa, ni nk'uko turiko nyine turavuga tuja mu mashimwe kugira ngo hagire ikibafasha, ukavyumva mbere ukavyirengagiza kandi ufise ingorane. Ariko vyiza ni uko wovuga ati Mana, aha hantu noba nanje ndi hehe, negamiye hehe, nta ntege nke ndimwo, aha hantu nta kintu nkuramo gamana, ukumva ko iyi ntahe cyangwa aya mashimwe turimwo hari icyo ashobora kugufasha. Jewe nukuri ico gihe sinahinduka, ahubwo naguma ndi hahandi. Naramuha amasaha yo gutaha nkagira gute, kandi we ari mu mirimo y'Imana. Imana ikanyereka ko igiye kumukura muri iyi si, ariko n'ubundi simpinduke. Ariko ndibuka ko umunsi umwe Imana ingendeye kabisa, narihanye ndagwa hasi ndarira, ndavuga ati Mana mbabarira, nobona araje gusa ndategura utuntu twose two kumugaburira, two kumugirira neza kugira ngo anezerwe. Ndiko ndadutegura ndaduse ku meza, agishika ndamwakiriye nk'ahari, agishika akibibona yaranse no gufungura, we yibaza ko ari ibintu bibi ngiye kumugaburira. Ndibaza kuko cyari ikintu gishasha, yari gishasha, kandi wari wambwiye ngo ninarenza kwayo masaha hari ikintu nzobona. Urumva rero naribaza ico kintu nzobona ni suma agomba kuma, agomba nice, agomba nkorera ikurumva. Nari mu bintu byinshi wari wagiye wambwiye, nari nagiye wambwiye ngo hari ikintu nzobona, sinari nzi ko Imana yahinduye ibi. Arico gituma mwene data, umumama nkanje, ingo nyinshi n'ukuri turetse ubuntu bw'Imana ziriko zirasambuka. Jewe urugo rwanje nagubakiwe n'Imana, nuko umushinga ntaye wanje cyangwa sheri wanje yanyihanganiye. Hariho abantu benshi bumva umumama ahamagaye, ukumva arahamagaye ngo we Yozefu, ukumva ahamagaye umugabo we mu izina. None niyahamagara umugabo we mu izina, umwana akamuhamagara mu izina, bizogenda gute? Turakwiye guhindura. Urumva turashobora guhamagara basi papa naka, twamwe tukavuga ati umushinga ntaye w'urugo, serugo, kuko n'abakera bavuga serugo kandi ryari ikintu cubashe cyane. Ariko baba mama benshi ntibariko barubaha abashinga ntaye babo n'ukuri. Ukumva aramuhamagaye mu izina kandi akamuhamagara ari kure. Ico kintu n'ukuri abamama bari bakwiye kucihanako, kandi bema abamama mukumva ko mwubashe, kuko jewe bema narihanye kandi ndiko ndabibabwira, ndabibwira nibaza ko ari n'amahanga yose ariko aranyumva, ko umuntu wese yumva ikirundi. Nukuri jewe urugo rwanje rwubatswe n'Imana. Hariho rero abubu ziko zirasambuka, ariko Imana yaranyubakiye kubw'umusheri wanje yanyihanganiye. Iyo rero umusheri wawe atakwihanganiye, aca yiruka akaza n'undi mugore, akaja mu vyaha, akaja mu busambanyi, akaja mu boregwe, ataruhuke. Kandi ahubwo ntaba aruhutse, umwanya w'urupfu ntawuzi igihe cago. Urupfu rurashobora kuza cyangwa Yesu akaza ugaca usigara, kandi nawe ntuja mw'ijuru kuko umugabo wawe amutesheje intumbero. Arico gituma abamama twari dukwiye kubaha abagabo bacu, kandi rero n'abapapa nabo bakaca bugufi, twese tukubahana mu rugo rwacu. Nk'ubu mu rugo rwacu, ni ukuri urugo rwacu nibaza ko ari ijuru rishasha. Nibaza ubu naho Yesu yoza, ni ukuri ntaco buza tuja mu ijuru, kuko Imana yatugize bashasha. Imana irangira mushasha, Imana irahindura, irampindura, inshira mu ibanga ryayo. Ndayishimiye cyane, kandi nshimira n'umusheri wanje yanyihanganiye, kandi nongera nshimira na mwebwe muriko muratwumviriza. Imana ibahezagire, ibongera umugisha, kandi Imana imumpezagirire, n'Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Amen. Imana irakoze. Urugo rushasha rumeze neza, turashima Imana. Bisigura ko abana bacu baturabira ko akarorero. Iyo baza kuvuka bakagurira muri bya bihe, nabo baba ari ntagondwa. Ariko ubu iyo batwize ko, iyo baraba ingene tubana, abasore, inkumi. Kuri ico kintu avuze c'abana bacu,
ndafise abana b'abakobwa bamaze gukura, umwe amaze kuja kubaka, umuhungu umwe yarubatse n'uwundi yaragiye kubaka. Ejo bundi barambwiye ati mama, kandi caranejeje umutima wanje rwose, sinanabiberetse ahubwo jewe umutima wanje numvise unezerwa. Barambwiye ati mama, nukuri papa icozoduha umugabo ameze nka papa, Imana izodutabara iduha umugabo ameze nka papa, kuko papa ni umuntu yihanganira ibintu byose, kuko papa ni umuntu. Mbega mama, buriya rero ziriya mushinga niko vyagenze. Nkaca mvuga ati yego niko vyagenze. Umwe aravuga ngo mama, nukuri jewe ukuntu mbona papa, ntabwo papa mbona ko mengana umuntu asanzwe. Uravye mu buzima bwose mwabayemo mama, papa si umuntu asanzwe, ahubwo papa nibaza ko ari umumarayika. Urumva bisobanurwa ko n'abana babona ko papa wabo bafatiye ku byo intahashinga. N'abahungu bipfuza kuzoca bubaka urugo nk'urwa papa wabo. Abakobwa rero bakavuga ati mama, nukuri warubatse, urafise umupapa. Imana ibampezagirire. Abana rero ndabanezererewe kubw'izo ntahe badushingira, cyangwa ukuntu babona bakwiye kubaka nk'uko natwe twubatse. Imana ibahezagire cyane. Amen. Imana ishimwe. Turanezerewe ko abana bacu bifuza kumera nkatwe, kandi ni byiza cyane. Natwe turashimira abana bacu, baratwumvira kandi by'ukuri babitwamurako. Rero abariko muradukurikirana, iyo urugo rusambutse rusambura byinshi. Ubutunzi buragenda, imibiri yanyu igatakara, umwemo bigapfa, abana bagasanzara, umwe wese akaja hari y'uwundi akaba mayibobo. Nico gituma atari byiza kutumvikana n'uwo mubana. Ugwana intambara kubw'abana basi, ugwana intambara kubw'ubugingo bwawe. Rero Yesu abaho umugisha. Bariko baradukurikirana, turarangije tubashimira mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro iyo menya. Ntuze wicuze, ntuzobe mu bantu bicuza, kuko by'ukuri natwe turashima Imana ko tutari mu bantu bicuza. Twarataye umwanya, twaratevye, ariko inyuma yo gutakaza umwanya Imana iradutabara. Rero ntituri mu bantu bicuza, ariko kumbura uyu munsi hari abantu bariko baricuza. Rero ndakwinginga, wowe ugeze ahantu umenga wo kwicuza, hindukira. Mu ijuru hari Imana itaburira ingene ibigenza, kandi turashobora no kugufasha gusenga cyane gose, kuko abarundi bavuze ngo inda woyibaza uwayirayeko. Reka turangize dusenga Imana. Imana data wa twese wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu, turasengeye abakunzi bose b'ikiganiro iyo menya. Turabasengeye kugira ngo umuntu wese azoboraba iyi video izomufashe kandi izomwubake, kandi turasengeye umuntu wese azoyibona. Mana yo mu ijuru, uzomuhe guca bugufi nk'uko natwe twaciye bugufi, uzomuhe gufata ingingo nk'izo twafashe kugira ngo urugo rwacu rubandanye. Umuntu wese azoyiraba ntibize biherera aha, asanzwe ari aho yananiwe, uzomuhe kubishobora Mwami. Ibyo adashoboye uzobimushoboza. Iri sengesho rireme ingo nshasha zagomba zisenyuke, ingo zari zigeze ku manga, izagomba gutembagara, ingo zagomba gusa n'izisambuka, uzubake. Ndabasengeye abazotugana ngo tubagire inama, tuze tubafashe kandi batwumvire. Uduhe kuja inama, uduhe kumvira, uduhe kuja inama, uduhe gutahurana. Natwe twumvira ijwi ryo gufasha umuntu wari we wese. Urakoze Mana, kuri nyinshi, ukuri ndiho kugira neza. Icyubahiro n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire.